twashoboye gutwara ikibanza ca mbere, ni ukuvuga coupe na médaille d'or. Hanyuma turatwara n'ikibanza ca kabiri ku bahungu. Ku bakobwa vyaragoranye gatonya kubera yuko harabaye formation des équipes tardivement. Hama rero ama equipe twari twizeye ko ashobora kuba ya mbere aza gukina atarashobora kumenyana neza cyane. Ni ihiganwa twari twiteguriye, hanyuma ubushikiranganji butujejwe buca buradufata mu mugongo bimwe vyivuye inyuma, ku buryo rero tuzigeze tugira intambamye nimwe gushika ubu, kuko la logistique yari imeze neza, hanyuma abatlete baje bameze neza. Ibibazo twari dufise gusa n'abajuere bagiye baravunika, nizo ngorane twagize, ariko twaragize ikibazo kimwe gusa. Ikibazo kimwe rero bavuga kijanye na laboratoire ipima antidopage, kuko hari abantu bitera ibishinge ngaha mugabo tukaba ibyo biteye, ariyo dufise centre twagusha tubapima tukamenya yuko ari drogue cyangwa ari ikindi kintu biteye. Urumva nk'ico ni ikintu kibuze, kuko kiba gikenewe n'amafederation yose ashika 30 mu Burundi. Naza yuko naho muri kazoza ministère ya jeunesse sport yo kwimvira ko iyo centre ijaho kugira ngo tuzodukinisha abajoueur bari clean.